tuje mu ijambo ry'urufatiro. Imana yavuze iti ndogoye twamugina sije nyine ndabivuge jewe ndazi imigambi nabateguriye si imigambi y'amarushwa imigambi y'amahoro ndabahe kazoza n'ukwizigira ndogoye twamugina. Mbanje kubifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2026 ngo uzobe umwaka w'amahoro n'ivyizigiro nko kuri ijambo ry'urufatiro rihejeje kubivuga. Umwaka ndabatuyeko imigisha Imana izobashitseko imigambi yayo yabateguriye ibarinda amarushwa no gutakaza intumbero, kuko ico ari kimwe conona kazoza k'umuntu ndetse n'ak'igihugu bigatuma umuntu atakaza ivyizigiro. Tumaze imyaka itari mike tuja mu bikoraniro bene ibi n'ayandi makoraniro twumva amajambo atandukanye. Ndashaka rero ntitubigire umugenzo, twame tuzi yuko buri koraniro buri gikorane hariho intumbero Imana idufiseko imigambi myiza yo guhindura imitima yacu, guhindura ijuru ritunzemo muri twebwe nyene, guhindura igihugu cacu kugira ngo kizobone ijuru, na cane cane duciye ku bikorwa vyiza dukora ngaha kuri ino si, kuko nta bikorwa vyiza tuzoja gukora mw'ijuru hazoba araho kuruhukira ubutagisubira kuruha. Mw'ijuru ni hantu ubugaragwa bwose twaciyemo tutazosubira kubucamo, nico gituma dutegerezwa kuritegurira ngaha kw'isi. Nagira ngo rero tuyage twisunze kandi runo rufatiro. Jewe ndatera intambwe gatoya kuri Yeremiya igice ca 29 umurongo wa 11 gushika 13 havuga ko kuko nzi ivyiyumviro ndabyumvirako nije uhoraho ndabivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo ndabahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Muzonyambaza muzoza musenge nanje nzobumva, muzondondera kandi muzombona nimwandondeza umutima wanyu wose. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntawe Imana izokwirukana inyuma, ni twebwe dutegereza kuyirondera, kandi iradusezeraniye ko tuzoyirondera kandi tuzoyibona. Si kera duhume umunsi nyene. Ndazi yuko hatabuze umaze umwaka tuko turasozera yihebuye kubera ubugaragwa yaciyemo, aharangurira imirimo mu kibano mu miryango, bitangira kumva ashitse intege kubera mbere n'ivyo yari yiteze atabirose. Hariho warimye ugasanga umurima ntiyimbuye ivyo yari yiteze. Hariho wari yipanze ati nawe ikibanza c'ubushikiranganji kimpabwe, agaca asanga ico kibanza Imana siwe yagiteguriye. Hariho wari yipanze kazoba umushingamateka, ugasanga ico kibanza Imana ikirema umuntu ikirema isi n'ijuru ntiyakimwandikiye, ariko haracari ivyizigiro. Sije c'urubanza, hari ijuru ry'urubanza. Tugume turemye igihe c'Imana kigeze, ivyo wari witeze mu mwaka uheze uzobironka Imana yari ipandikiye yo gusezeranya. Iri jambo ry'Imana nyene turyakire turishire ku muzirikanyi, rize rituyobore kuva uno munsi gushika no mu mpera z'uno mwaka. Iri jambo ry'umwizero turigire icivugo kidasanzwe, umwe wese agishire ku mutima wiwe, yumve yuko Imana
idufiseko umugambi w'amahoro. Umwe ko Imana itadufiseko umugambi w'ivyago, kuko Imana iradukunda yanka ivyaha dukora. Imana yaturemesheje ko idufite imigambi myiza y'amahoro y'ivyizigiro muri kazoza, haba kuri wowe ubwawe, ku muryango wawe, eka mbere kuri twebwe twese no ku gihugu cacu c'Uburundi. Imana yaduhaye ijambo rizotujabutsa, rikaturenganya bwa bugaragwa umuntu abamwo, kuko turi kuri ino si yumye, isi ifise ibiruhisha umuntu uwo ari we wese. Nta murundi azovuga ngo yashiye mu bugaragwa aho atagira amazi, atagira ibyo afungura kubera ari ku gihugu c'umusenyi. Oya, ubugaragwa n'ibi byose tubamo, ibirya twashiyemo, ziganjanye twashiyemo, ziganjanye twamamo byose, burya n'ubwo bugaragwa turiko turavuga uno munsi, kuko Uburundi bwacu burafise amazi akwiye, amazi meza. Nico gituma rero izi nyigisho ziza kutwibutsa no kudufasha, kuko nasanze kamere y'umuntu haraho shetani mutera za kwibagira. Umuntu akibagira ubugaragwa yabayemo, akibagira ubwabamo, akamabona ko byose bitunganye. Ariko duhamagariwe kwama tuvomerera imitima yacu, kwama tuvomerera ubugingo bwacu kugira ngo ntibutaduke. Cyo gituma umuntu yagize ukwihebura, yagize ubugaragwa, umwaka urenganye, Imana iraturemesheje itureme twabujabutse. Iri jambo ryo gusubira mu byagezwe igice c'umunani ku murongo w'indwi gushika kuri 10, ayo majambo Mose yariko abwira ihanga ry'Abisirayeli igihe bagira basohoke ubugaragwa, maze ngo binjire mu gihugu c'isezerano kirimo ivyiza byose Imana yabasezeraniye. Ababwira igihugu kirimo klima nziza, amazi meza akwiye, kimeramo byose, ibiterwa by'ubwoko bwose, ivyamwa by'ubwoko bwose, reka cuzuyemo n'ubutare bw'ubwoko bwose. Iri jambo no munsi riko rihabwa ihanga ry'Abisirayeli, riko ribwirwa twebwe Abarundi. Iki gihugu ntitwoja kuvuga ko ari ic'Isirayeli, uno munsi tuba tuvuga Uburundi. Imana ntacyo itaduhaye mu gihugu cyacu c'Uburundi, kirimo akayaga keza, kirimo amazi meza, kirimo ibiterwa by'ubwoko bwose, ndetse kirimo n'ubutare. Ubu rero nahacu guheza uno mwaka dutangura uwundi twifatiye ingingo ibereye, ngene tugiye kubungabunga ivyo vyiza Imana yaduhaye mu gihugu cyacu c'Uburundi. Iri jambo ry'Imana novuga ngo ribwirwa jewe ntibanikunze, ribwirwa mwebwe, ribwirwa twebwe, ribwirwa jewe, ribwirwa twebwe twese mu majambo make. Nagira tuje kuva ngaha uno munsi twifatiye ingingo ibereye y'ingene tugiye kwakirana ugweze no gukurikiza ibi bisoma birimo amajambo meza, amajambo anesha, amajambo aruhura imitima yacu. Ibintu bibiri nyamukuru twokuramo kugira ngo bizodufashe no kwirimbura. Duhereye ku cigwa c'urwo rugendo rw'Abisirayeli, rutwigisha intambuko zibiri nyamukuru mu bugingo bwacu ndetse no mu gihugu cacu, ari gukomeza ivyizigiro mu bihe vy'umuruho w'ubugaragwa, hamwe no kumenya uko ukwiye kuba umugisha w'igihugu c'isezerano. Hariho ibihe tubamo vy'ubugaragwa bikatugora ingene tubibamwo n'ingene tugira ivyizigiro. Mpora numva abantu benshi nk'iyo bagwaje umwana canke bagwaye ngo nimudusengere canke ndondera abasengera, banza wewe nyene ubwawe wisengere, ubanze wewe usengere umuryango wawe, hanyuma
umaze kwisengera yongera gufasha mugabo nawe wateye intambwe. Rero Imana yacu iradukunda. Reka twiyumvire ku majambo ari aho y'umwanditsi w'umunyamerika. Ejo narabibwiye abana niba ko byaba byatahuye urwaruka rw'indongozi rwari ruhari, kandi ngaha ari muca mutahura mwebwe duce tubishira muri sosiyete yacu y'Uburundi. Umwanditsi yavuze ati Ndugaye Twamugina, ibihe bigoye bivyara abantu b'inkomezi, abo bantu b'inkomezi bakavyara ibihe vyiza, ivyo bihe vyiza bica bivyara abantu b'imburakimazi, abo bantu b'imburakimazi bagaca bavyara ibihe bigoye. Ni umuzingi uzunguruka. Sinzi ko basubiramo ariko barandika sinzi ko nanyarukije. Ndugaye Twamugina ko basijya nabivuze. Ibihe bigoye bivyara abantu b'inkomezi, abantu b'inkomezi bavyara ibihe vyiza, ivyo bihe vyiza bica bivyara abantu b'imburakimazi, abantu b'imburakimazi bagaca bavyara ibihe bigoye. Ndugaye Twamugina. Tugerageze rero kubitahura twisunze sosiyete yacu y'Uburundi. Rero mu gukomeza ivyizigiro mu bihe vy'umuruho vy'ubugaragwa, twese dusubije amaso inyuma, ngaha hari intahe nyinshi cane umwe wese yoshinga mu buzima bwiwe yaciyemo canke ubwabayemo. Umwe wese arafise ubugaragwa yaciyemo. Hamwe twese twoshinga intahe, hariho cavuga ati kumbe jewe ndivugisha nta bugaragwa bukomeye naciyemo, ariko umwe wese afise umutwaro wiwe. Hari umuntu yavuze ati iyo karigisha umwe wese afise umusaraba wiwe. Waba ufise igiti kiremurutse kiremereye, umwe wese arafise ingene umusaraba umuremereye. Umusaraba rero ni ubugaragwa. Nibwo bugaragwa turiko turavuga. Igihugu cacu murazi ubugaragwa caciyemo ibihe bibi cane, kuko abari ngaha anye twese turakuze, umwe wese arazi kahise k'igihugu cacu. Ni vya bihe aho Umurundi yashobora kurara avuga ati ntibuca, bwaca nawe akavuga ati ntibwira. Yafata urugendo amaze gushika akavuga ati sinzi ko asubira inyuma. Ibihe vy'ubugaragwa Burundi bwaciyemo ni vyinshi, aho umunyeshuri ashobora kwiga akamenya ugasanga yize imyaka 10 ntiyunguruzwe, agatahira ingabirano Imana itamwandikiye, ugasanga ahungurujwe umuntu kuri rya zina ryiwe. Ubwo ni ubugaragwa, kuko ubugaragwa buraruhisha imitima y'abantu. Ibihe twaciyemo aho hambere hahise, aho hari ka mwana wa mama mpinga yanje, umwana w'umwirimizi akitwa ngo umwana wa Rukoti, hakaba abana bo mu giti. Ubu ntavyo ncumva, abari ngaha muravyibuka ko ico gihe atanaho kuvugiye, atanaho wigeza. Ariko ubu tugiye mu gihe twajabutse ubugaragwa. Ndabisubiyemo, aho barara uvuga uti iyo ndiko ndagasishika. Ndakunda abaririmbyi bavuga ati ewe Burundi uragasimba imanga. Twarasinze imanga, kuko ubunye umuntu afata urugendo naho mw'ijoro agashika kandi umutima utekanye. Ubwo bugaragwa twaraburenganye kubera ko hari abantu b'inkomezi
bahanganye n'ibihe bibi, nicyo twita resilience, ushaka gukomera ukigwanako mu gihe bitameze neza. Nico gihe Imana ihaguruka ikakugwanira, ikaguha ivyizigiro vya kazoza, kuko kazoza kawe ntubukazi, ariko Imana niyitegura imbere yawe heza. Ndakunda kuvuga yuko usamaye ugata intumbero rimwe gusa, ngo nuko hari ivyo ubuze, nta bindi vyizigiro vya kazoza, ubuzima bwiza mwamunyuranye. Iyo utari ivyizigiro mwamunyuranye n'ubuzima bwiza. Nico gituma ndakunda indirimbo iraho umuririmbyi yaririmbye ko yama yizigira Yesu gusa. Dusomye muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 12 havuga hati ngo hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Haleluya, Yesu ashimwe. Nitwihangana, tukihanganira ibitugerageza, tukihanganira ubugaragwa bwa misi yose bwo kuri ino si y'umuruho, tuzoronka igitsibo c'ubugingo. Abisirayeli baraciye mu bugaragwa, ariko Imana irabaremesha, itubafitiye imigambi y'amahoro y'ivyizigiro vya kazoza. Nimugumye umutima. Ndongozi muri ngaha, bene icubahiro mwese muri ngaha, vy'ukuri umunsi ntihasa n'ejo hahise. Aha ndazi ko ata n'umwe yobigeha. Murazi yuko na Yesu kiwe yamaze imisi 40 ariko arageragerezwa, hariya nyene ageragezwa na Shetani, ariko yaravyihanganiye. Yarihanganye kandi yari umwana w'Imana, ariko yaravyemeye kugira ngo atwigishe kwihangana. Naho Shetani yagumaza amugwanya, amugerageza muri na biriya, none umwana w'Imana yarageragejwe abantu b'Imana. Twebwe tukageragezwa gute? Yesu yarageragejwe, arihangana, arashika n'ahapfa. Ikitunezera ni uko kugeragezwa kwiwe kwavuyemo intsinzi ya twese. Yaradupfiriye, Yesu ashimwe. Yaratwitangiye kubera kwihangana kwiwe, ariko twebwe nta muntu ushaka kwemera gupfira uwundi. Ariko akageragezo kaje tutangura kwihebura, tutangura kwidodomba, tutangura kuvuga ya muhe birashitse karabaye, cyangwa yumvira usubiza inyuma ubwenge. Imisi 40 nayo hamwe yo gushikira umwana w'umuntu yoshika ukiri muzima, ariko ibigeragezo ntibizobura gushika kuko turacari kuri nosi. Rero uno munsi ndashaka kwibaza uruhara rw'umwe wese kugira tuzoshike ku mbona kazoza y'igihugu cyacu c'u Burundi. Wa mwanditsi duhejeje kuvuga yavuze ko ibihe vyiza birema abantu b'imburakimazi. Bisigura ko ibihe vyiza hari abaca basamara, bakicara bakanywa wa muvinyu apotre yaje kutubwira, no gufungura agafungura. Abahinga bavuga ko umuvinyu utukura ujana n'inyama itukura, bagaca bavuga bati twarashitse. Bagaca barandura ati twarashitse. Aho rero ibintu kuvuga yuko vya bihe vyiza bica bivyara imburakimazi. Gaca widibamira, kaguma wibaza ko bizokoma vyuzuye, ukumva yuko vyose ubifise atangorane,
ariko duhamagariwe iki? Kwikebuka tugakora kugira ngo tubandanye dutegura kazoza keza. Ubu twamaze kwinjira mu bihe by'amahoro byorohereza umwe wese gukora. Ubu turi mu gihe uwukoze wese ashobora gutera imbere hatitaweho iyaturuka, umugambwe, igitsina canke ndetse n'idini arimo. Ubu ni igihe kimwe twita egalite de chance. Ndibaza mwebwe murabyumva cyane kubera harimo abari mu rwego nshingwabikorwa leta y'u Burundi, harimo n'abafata ingingo batandukanye ngaha, aho muca murabyumva cyane kunsumba kubera ingingo zimwe zimwe nimwe muzifata. Abisirayeli bageze neza aho basohoka ubugaragwa ngo binjire muri cya gihugu cy'isezerano. Mose acafata akanya ko kubategura, ababwira ko icyo gihugu kirimo byose, ariko bakwiye kubyifatamo neza bakama bashimira Imana. Reka twibaze, mbega iyi Kanani mwumva Mose yavuga, ibi vyamwa bashika bavyandura batabiteye, izi ngano zo bashika bazigesa izo batabivye byari vyimeza, ubu butare bashika bandura ku nzira aho bwandagaye. Ubwo bwo murazi ko kugira ubushikire n'intoki ziratoboka, ntupfa gutoragura ni ugukora. Mugani wawe uretse intuguta turavaya n'intuguta zikabira, ni ugukora n'intuguta ikabira. Igihugu nk'iki Mose yariko aravuga kirimo byose mu mvugo y'ibijanye n'iterambere, nico bita unité d'opportunité. Ni ahantu hari ibikwiye byose byo gufasha gushika ku ndoto zawe hamwe utanjanje. Igituma Mose yafashe aka kanya ko kubategura mbere kwinjira muri ico gihugu, ni kubera ko iyo habaye koroherwa haca haba kwibagira, akibagira yavuye, akibagira byavuye, akibagira uwariwe, akibagira n'uwo yabaye. Ushobora no kwibagira Imana yahagushize canke ukibagira, hari n'abibagira n'abavyeyi babibarutse mbere n'abavukana. Jewe nkuze kubibona, mwebwe abakire muzorabe kandi muzo kwiyumvira abafise abavukana batahejeje amashuri n'abafise abavukana bahejeje amashuri. Mukunda gukurira impuzu bande, mukunda gufasha cyane bande. Abapenzani bahera agatumba muvukana ngo murabibagira. Umwe wese aza kwiyumvira mu mutima wiwe abo mukunda kwibuka cyane, abakire muvukana n'abatari n'abatwa ko abafise ubuzima bayabaye. Ni naho niyo ubajije n'umuntu ava mu micungaro yawe, dufate nk'umuntu ukamubaza mbega wumvahe, cyangwa ati mva hariya ombudsman, cyangwa mva hariya ku banepfa. Ubu benshi bava hariya ku banepfa, bari uyizi ubenshi ni bavyara ba premier dame, abandi n'abanepfa, abandi n'abanyesi. Uva mu Rutegamahoho canke mu Giheta uri mushiki wa nepfa. Ibyo hano bikoresha, ikibabaje ni uko batabikoresha mu gukora ibyiza, bashaka guhohotera abantu. No musi rero twitwararikanye, Mose azarema gishari, tureka kwibagira iyo tuva, cyo kwiyitirira ngo jengo mvarira ku bapani, umusozi w'ubuhe hariya kwa vice perezida, kubera bashaka kwibagira aho bavuka kugira baho amaso abantu. Twibuke ibihe twashiyemo, twibuke ibihe igihugu cashiyemo, twibuke aho tugeze, twibuke naho dushaka kugishikana.
harago umuntu atibuka iyo yavuye. Kwibuka iyo wavuye bikwereka iyo uteruca. None igihugu cyacu c'Uburundi ntitwama twarinde tuti warapfunywe ntiwapfuye. Yesu ashimwe. Warapfunywe ntiwapfuye. Igihugu c'Uburundi kiriho kandi ni kizima. Uta muririmbyi yararirimbye neza. Nawewe hari umuntu aba yashimijwe aha hariya mugu no musi ariho ari muzima. Hari umuntu yafotarijwe uno munsi usanga ariho ahagaze ari muzima kandi agenda yemwe. Ikibabaje ntiwibuka ko Imana ariyo yaguciriye inzira ikagukura muri burya bugaragwa ikakujabuza. Ahubwo ndavuga ati hari igihe uca wita ko ari wowe fura y'umugisha ukaba n'umuhererezi. Wapi? Soka kuvuga ati wapi? Tuhange amaso Imana ijuru, dushire ivyizero ku Mana. Rero iri jambo ryo muri Yeremiya igice ca 29:11 ijambo ry'Imana ry'umwizero turigire nk'urabwiye icivugo ku buzima bwacu bwa kazoza duhereye uyu munsi gushika tuvuye mu mubiri canke Yesu agarutse. Ntiturifate ry'umwaka uza gusa, oya. Ijambo ry'ihumure ko Imana idufitiye imigambi y'amahoro y'ivyizigiro. Hariho umuririmbyi yavuze ati Imana idufitiye vyinshi mu biganza vyayo. Imana idufitiye vyinshi koko. Nzokwama nkwizigira zikutazompemukira. Turagushimira ku vyakoretse vyose, tugushimira no kubikurikira ndetse n'ibizoba mu mwaka utangura gushika ugarutse ndetse tuve no mu mubiri. Urakoze utatugira neza, ntuhabwe icubahiro, bagakumirwa amashi iminsi yose na hose, izina ryawe ryera, izina rya Data wa twese mu ijuru, irya Mwana n'irya Mpwemu yera. Amen.